rero nta buryo na bumwe woreka kwereka ukunda kumushikana ko message ushaka kumuhereza urumva ari iki gihe rero umukobwa yumvise afise umuhungu w'umuseriye kandi adakurwa n'abakobwa ari bo bose atajanwa n'abari bo bose mwicaranye ataguma hindukira regara umuntu wa muri urukeburuka mwica kubona abonye umukobwa cenga yambaye rouge na jaune akaca hindukira oya gira destination ujya wahisemwo ikindi numuhunga ashobora kuvyuka mu gatondo akagutelefona atakindi akigurwa na kimwe arakora akagutelefona ngere mvingene waraye akakubaza nijwi giwe rituje waraye gute akavuga ati ndagukunda kuko abakobwa barakunda kurakazwa niyo yanditse aka message agasanga ntiwamusubije ni byiza kumenya umukunzi wawe ivyo akunda nivyo yanka mukabiganira ko Yesu abampera umugisha murakoze cyane twagomba dusabe Apotre Jean-Marie Vianney kugira ngo atubwire akajambo kanyu ngomba kubanza gushimira umuntu yashizeho televiziyo ya Mijo Talent amahoro bakunzi bacu ba Mijo Talent TV muraho mumeze neza natwe ni fresh ngira murabibona ko duhagaze neza ego uyu munsi rero twabategura ibidasanzwe ibyo mwadutumye twarumvise commentaire zanyu aho abigeme benshi mwadusabye yuko twobagarukanira kino kiganiro mwaradusabye suite twari twababwiye ukuntu umwigeme plutôt ukuntu umusore yoshaka kumenya umwigeme ukuri yoshira mu nzu abigeme baca baradusaba nabo ngo bakeneye kumenya umusore abakunda ukuntu bo mumenya uyu munsi rero nibyo twabateguriye tutarinjira mu kiganiro nyezina reka tubanze tubibutse gukanda subscribe muje kuri channel yacu ya YouTube Facebook ego mukande subscribe mugire na partage kugira ngo ubutumwa bushike kure mutibagira no kugira commentaire kugira ngo dushobore kumenya ibyifuzo byanyu ari cyo mubona kitagenze neza ntimwibagire kutubwira kugira ngo tubashe gushira ibintu neza ku rutonde ego reka manze ndamutse umuntu uno musi turi kumwe amahoro neza amahoro cyane murakomeye dushima Imana gose ego muraberewe murakoze cyane ego turongeye kubaha ikaze ubugira kandi muri kiganiro murakoze cyane kuduha ikaze ngaha kuri Mijo Talent ego bakunzi bacu ngira mwamaze kubona kari wa mutumire wacu Apotre Jean-Marie Vianney mwari mumwibuka reka rero nshobore kumubaha kugira ngo twinjire mu kiganiro nyezina ntitubarambire murakoze cyane kutwakira kuri Mijo Talent natwe twari dukumbuye abanywanyi beza twabonye bagize ama comment bagira partage benshi batumye natwe tumva ko twishimye kuba barashimye ikiganiro twakoranye nabo kandi uno munsi twaza gufashwa tubaha ikaze rero n'ubundi uyu munsi rero nkuko abakunzi babidusavye dufise ibidasanzwe tugiye kubabwira kubijanye n'ingene umukobwa nawe yomenya umuhungu bogendana rero tudatinze umuhungu wa mbere umukobwa yohitamwo n'umuhungu ubwa mbere we ubwiwe yisobanukirwa azi ibintu arimwo urabona hari gisha guhana n'umuhungu ukaraba ukabona agenda avugisha abakobwa ari bo bose aho yicaye ukabona ko nawe nyene bwatisobanukirwa umuhungu rero wa mbere wo gufatana urugendo n'umuhungu bwa mbere wenyene ari chic yisobanukirwa yiyizi hanyuma rero uyo muhungu iyo mugendanye umenya neza ko atazogutenguha kuko aba ari seriye we n'umuhungu wa mbere yo kugendana mu yindi mvuga ibintu byose abirimwo abibamwo n'inguvu n'inkomezi uyo muhungu rero nibaza ko ata muntu n'umwe atomwipfuza mu bwa mbere kwisobanukirwa no kubanza kumenya ko yiyangaje ubwa mbere ku mukobwa uwo ni hahandi niyo hagize ikindi kintu cyo cyose abona kiza cegera wa mukobwa ahita abanza guhagarara amagaba akibaza ati mbega uyu muntu bavuganye bariko bavugana mu vyerekeye iki kandi si kuvuga yuko agaragaza yuko afuha cyane oya abikora kidiplomasi mu bwenge mugabo ku buryo yerekana uwo mukobwa yuko vraiment amuri hafi ikintu cya mbere ikintu bigira kabiri n'umuhungu afise ubwira no gukora akora afise icyo azofashisha umuryango mu yindi mvugo n'ijambo ry'Imana rivuga neza ngo udakora ntakwiye kujya kandi muri Timoteyo iketi rya mbere rya Timoteyo igice cya 5:8 havuga ngo udashobora gutunga mu rugo rwiwe ngo ari hanyuma y'abapagani n'umuhungu akorana ishaka agira uburyo niyo turavye mu gihe Aburahamu yabwira
umugendanyi we ko aza kumurihereza yamubwiye ngo ategure ingamiya atware. Rero umuhungu mugomba kujana n'umuntu afise ikintu azoguha. Muri make ntuzicwa n'umwumwa afise uburyo, nta kirato uzipfuza arivaje yasohotse kubera gukunda uzobona yikuzanira. Uwo n'umuhungu wa mbere wo kurujana mu rugenda. Ndazi ko abakobwa ivyo nabara bikunda akunda abahungu bafise amafaranga bari chic kanatsinda. Imwemu iba mu mubiri n'umubiri wa mu mwemu. Uwo muhungu rero arakwitwararika mu buzima bakora afise uburyo. Ego ntabaciriye mu ijambo nagomba mbanze mbarizo abakunzi bacu. Nashaka ndababaze mbega iyo bishitse umuhungu n'umukobwa bagakundana naho birashika gasanga umuntu yumvisemwo umusore ataburya afise ariko akabona ko amukunda ariko ataburya afise, none muri ico gihe yoca mwanka ngo nuko adafise amahera adafise icyo akora. Akoze cyane. Nibasa neza ko ntavuze ikigero c'amafaranga ako navuze ukora afise uburyo. Iyo duvuze uburyo abantu benshi bitabumva uburyo muri sanse bagomba kubona bonyene. Ushaka kubona uburyo bw'amafaranga nibwabona, ariko ndavuga ngo uburyo ubwa mbere n'umuntu afise ikintu cyo cyose agaragaza ko ariko araharanira cerekana uwo mukobwa ikamwemeza. Erega abakobwa bakeneye ivyemeza abantu. Nukuvuga aravuga ati none umuhungu ndamuhita mwiki. Urashaka ko atamahera menshi ufise mugabo dukukorera turagaragaza yuko uriho urafise ubuzima. Ntibisigura amahera menshi oya, mugabo akora afise ikintu cya mbere kimwemeza. Rero mu bya mbere kamaye mvuge ngo uburyo bwa mbere bwo kwatira umukobwa nukuntu mwereka yuko uzomubeshaho. Buryo bwo n'uburyo biranyuranye n'amafaranga, kuko urashobora kwata amafaranga ufise ariko ugafise imigambi n'ikintu kizobimwereka bikamuzana bikamukurura. Rero burya amafaranga azanwa n'imigambi projet ufise yerekwa. Rero ikigira gatatu uwo muhungu abafise n'umuntu afise destination yiye ariko araja kandi adacibwa inkokora n'abantu. Kurashaka ukunda umukobwa kaza wumva uvuye kumuraba wagiye n'ikinga akacaza ufise V8 cyanye BMW ni kuvuga ngo ukaca wumva niwe yaje. Rero uri umuhungu ufise objectif uniyifitiye confidence yuko wumva ko wewe aha abandi beko baracyawohaca. Ni kuvuga uwo mukobwa iyo akubonye akabona afise confidence nubwo ataburyo ufise ariko bivanye n'ingene we exprime imigambi umubwira ndakurahi ashobora gusiga umuntu afise ama V8 afise BM atamugambi n'umwe afise ariko imisitari wamusize kuko abakobwa iyo bariko barareshwa cyangwa iyo muriko muravugana amatwi yiwe abari maremare abayumviriza cyane akongera akaraba. Umuhungu nawe ico gihe abafise amajambo menshi yo kuvuga. Ico gihe rero n'imigambi yereka umukobwa rero abitegereje. Ibyo ni bitatu rero nibaza ko umuntu wa mbere ivyo ariko aritegura muri iki gihe niyo vyibagira. Icya kane uyo muhungu abazi neza yuko azoha agaciro umukobwa bari kumwe n'ivy'iwabo vyose. No kuvuga iki sishobora kugukunda ngo hama nce mbona mama wawe nubwo atoba yitwa ko asobanutse. D'abord uwo ngiye kurongora numwe mu bahawe uburere canke ubuzima n'ababandi ngomba rero kubaha agaciro. Muri mvugo Aburahamu igihe yabwira ujyangenda yamubariye ngo ntuzoze kundehereza mu bantu ntazi uzoze kureza muri bandi biwacu. Muri mvugo niyo mpamvu kera imiryango yakunda kubaza ati mbega uriya muntu bagiye kuresha no kwande. Ugomba gukunda rero uyo muntu uriko urarondera nabiwe bose n'ivy'iwabo vyose kumuha agaciro rero muri make. Uwo muntu rero umubonye uri umukobwa ntukwiye kumugisha. Umuntu aguha agaciro agaha agaciro abiwanyu agaha agaciro ukumeze akagucira inyambaro zawe agaha agaciro amashure yawe uko wowe umeze kose, kuko ubuzima bwiza umukobwa aronka abuhabwa n'uyo muhungu, kuko uwo muhungu afite igicapo ashaka cy'urugo rwiwe. Rero umukobwa kenshi yumviriza ibiganiro n'imigambi akaraba nuko wifata akaraba nuko uhagaze. Hanyuma rero ikindi n'umuhungu afise isuku yibabaye kandi atravayana n'umubiri wiwe. Hari umuhungu muhagararana vraiment nawe muravyo kavuga ati vraiment nubwo nanje ndumuhungu aranyemeje. Rero ivyo ndazi ko abakobwa nawe barabikunda barakunda umuhungu afise
fisikari nziza iboneka neza apparence kandi atavugaguzwa abaseriye hanyuma adakurugwa n'amasura ariyo yose abonye abantu mwicaranye atavugaguzwa. Umuhungu ameze gutyo nuwo kubaha nuwo gukunda kandi natimamugwa n'abandi bakobwa ngo bafise taye zisumbiza uwiwe kuko abazi ko muri we yirema mw'ikizigiro kwizo taye wadafise ayo sura dafise iyo nyambara dafise azobimukorera wabifitiye confidence. Bo ikindi uwo muhungu wo kujana ku rugendo n'umuhungu niyo haje ibimuca intege aravuga ngo mana yanje uri hehe. Mu yindi mvugo abazi muri we ijambo rivuga ngo iyatanguje umurimo muri jewe nizo usozera. Mu yindi mvugo ntiyumvira kunanigwa oyaye ashobora kuza gusaba ahantu muri famiye bamubwira ati twebwe twasezeranye yuko tuzosabigwa na ministre akababwira atumviriza buriya jewe nanje nuko mutanze. Mu yindi mvugo akemeza uwo mukobwa kuburyo umukobwa ajya gukonvenka ababyeyi. Rero abayizigira Imana yiwe abayizigira ko ashoboye hamwe n'Imana. Uyo muhungu muri kumwe niyo hateye intambara niyo hateye ibibazo niyo ubukene bwaje niyo haje ingorane my God arafukama akayihamagara akavuga ngo Mana undengere uvuge ko ndi kumwe nawe nakumenye umvugire. Uyo muhungu rero umukobwa yoza gukurikira kino kiganiro nimba hari uwafise amwiyegereze. Bo reka mvuge bibiri bisa n'ibisozera nk'icyanyuma. Ikindi uyo muhungu numwe mu bantu agerageza kwamashaka icyo tuma umukunzi wiwe aroranirwa. Mu yindi mvugo iyo abonye hari arrivage yasohotse atangura kwiyumvira ingene azonezereza umukunzi wiwe oriye yuko azohava aza kuraba abambaye arrivage ataguze atashizemo oriye yo kuraba abakobwa basa neza atasize nk'umutahe. Mu yindi mvugo harimo no kwiyemera kugira umubwire ati burya ndi naka look at me ndaba turi kumwe urafise. Mu yindi mvugo yemeza imbaraga ziwe ariyo mpamvu twavuze muri bya bindi vya mbere ko arakora cyane. Kindi nakubwiye ko n'umuhungu novuga ngo afise novuga ko urabona abahungu kenshi ntibakunda kugira amavuta mota mugabo bagira parfum zimota. Iyo abonye parfum nziza arayigura nawe kugira ngo ayisige kuko nimba hari ibintu vya mbere bikurura amatwi y'abakobwa harimo parfum kandi parfum nziza izimvye kubera bagomba kwerekana agaciro kiwe. Hari abantu bazi ngo kono kwirata cyane kugaspia no kwerekana uwondi kuko jewe birivuga neza ko twebwe turi umote bwa Kristo muri inosi. Rero kuba noronka parfum nziza nkayisiga nkayishirako neza kandi atari kugira ngo nirate cyangwa nishime ni vyiza. Ego nagoma mbanze ndababaze tukiraho nyene kuko abigeme baratubajije ati ni gute natwe twomenya umusore dukunda. None mu gihe umwigeme ari kumwe n'umusore atisize parfum ntiyo bamukunda canke yo zararaba bisize ama parfum gusa. No. Natanze akarorero ku bintu byinshi navuze duhereye ku icakindi bavuga ngo afise uburyo nagisiguye. Uyu muhungu afise parfum yisiga bivanye n'amafaranga n'ahayigurira. Ikindi natwibuke yuko hariho n'abantu bafite amafaranga batazi kuyakoresha neza. Rero dufate uyu muhungu navuze ngo biri muri yasije yo kwikora gutunganya neza umubiri wiwe ubuzima bwiwe. Hama ikindi uwo mukobwa babona ko uwo muhungu muje azi gutegura umubiri wiwe n'ubuzima bwiwe nazo mutegura. Kandi abakobwa uzi neza ko mukunda kubegwa no kuba ahantu mufashwe neza nyirigi. Ikindi n'umuhungu ashobora kuvyuka mu gatondo akagutelefona atakindi akigurwa na kimwe arakora akagutelefona ngo ingene waraye akakubaza nijwi giwe rituje waraye gute akavuga ati ndagukunda nagomba numve ingene waraye. Muri iryo jwi akubwira kandi akakubwira ko agukunda rimwe na rimwe akakurungikira twatundi ubu ku matelefone hari utuntu barungika ari umutima umukobwa yari yakabonye ahita yumva ati uyu muntu ariko ukabigira atari ubujyajya kuko hari abahungu babikora ari mask. No navuze umuhungu ariko ararondera intumbero y'ivyo ariko arakora. Twibike ko ari kibazo tuko turishura ku batu baje babagira uwo muhungu akubaza mu gitondo
vyashika akakubaza wagiye ku kazi cyangwa uri ku ishuri kwarya ubu baratereta abiga muri kaminuza bazati mbega byagenze gute wabitoye. Uyo muhungu agaragaza ko ahari nubwo ariko arakora aragutekereza. Hanyuma ikindi n'umuhungu avugisha ukuri. Mu gihe umwandikiye message akamubaza ati uri akabwira ati ndi okipe, ariko akabwira ati ube wihanganye ndi busy ndaza kuguhamagara inyuma y'irota 30 cyangwa 40 ku buryo avyitwararika, kuko abakobwa barakunda kurakazwa niyo yanditse aka message agasanga ntiwamusubije, biramubabaza cyane. Ni byiza rero yuko umuhaye rendezvous yuko uza kumwitwararika sasa cyangwa sahindwi byitwararike genda umwishura. Abakobwa barakunda abahungu bari seriye. Urumva ari iki gihe rero umukobwa yumvise afise umuhungu w'umuseriye kandi adakururwa n'abakobwa ari bo bose, atajanwa n'abari bo bose, mwicaranye ataguma ahindukira regara umuntu wa muri urukeburuka mwica ukabona abonye umukobwa acenga yambaye rouge na jaune akaca ahindukira. Oya, gira destination ujya wahisemwo nujya, kandi nimba ufise uburyo n'amafaranga ufise n'intumbero urashaka kuzomuhindura ukamugira uko umushaka. So numva muri make numva nosozera hano, ariko reka ndangize mvuga ngo no mwijoro arakwipfuriza ijoro ryiza. Ego murakoze cyane. Hama hari ikibazo je cagumye kinjamo bivanye n'ivyo mwatubwiye. Mu bisanzwe mu buzima dusanzwe tubayemwo abantu nituri mu buzima bungana. Rero hari ibintu twumvirije insiguro muduhaye umenga byohava dusanga byaducanze. Bivanye na cyane ku bintu bimwe ndongera kugaruka ku bintu byo kuvuga ngo ku kintu kijanye no kubaza umuntu ati waramutse gute, mbega nko mu gihe bishitse uwo muntu akaba afise uwo mutima ariko akabura nk'utuyinite bishike, ni ibintu bibaho. Nubwahe buryo ushobora gukoresha kugira ngo yereke wa mukobwa akamukunda? Murakoze cyane. Mu gihe tugezemwo ubuya limitere yaravyoroheje, ufise amafaranga 100 baraguha ama SMS narewe yaravyoroheje. Hari byo naho numva kera bavuga ngo message yagogo sinzi ko bakibikora, mugabo icyo shatse kuvuga ubu uyi umuhungu wese no kugira yerekana nayo ko ari ara class cyanke ari ku gihe arafite aka WhatsApp. Rero WhatsApp kenshi wagitivye amahera y'ukwezi cyanke y'umunsi cyanke urashobora kuvuga message zikwiye. Hanyuma twibuke yuko kera nta matelefone yari ahari, barandika udukete, baratuma intumwa, waramubwira ati umusinza kuvoma sangape agatuma atera kanonka aciye ku mwango kugira ngo wumve bafite amasinye. Rero nta buryo na bumwe woreka kwereka ukunda kumushikana ko message ushaka kumuhereza. Murakoze cyane bakunzi bacu ba Mijo Talent TV, ndibaza mwamaze kubyumva. Ego nibaze bitwaze ngo barakenye, oya umvise ko kera bakoresha ngo akantu kakanomo, mbega kanomo nagaki. Urabona uciye ngaha ayo ngaha turi mbona hari twicana heza mbona hari amakaro, twicana mbona hari kaburimbi, mbona bava mingo gusiga ikirongo mugabo. Urabona hajya ahantu hadasiza amakaro, hajya ahantu atamatafari haratana hajya kuri mbega ahantu hari vyondo. Rero rijya vugyuma tamvurirwa uyo wimvye ugakura kwe kantu canke ahantu havunguka, urabona hari utuntu tuvunguka n'ibinonko. Rero warashaka kuba uzi yuko abavyeyi bakaze mugabo ukashaka kumishikana ku utumwa mukamwarahanye consigne ati niwumva kanonko kazotera ku ruge canke nkatera gucya bavugana esinye, kuko ivyo no muri biriya narabibonye. Igihe Natani na Dawidi baravuganye mu gihe se yariko ararondera Dawidi kumwica, ambwira ati je ndaza ngenda imbere ndatera amabuye imbere aho wumva nzoba nerekanye ko tugiye guca. Rero n'amayesinye hari uburyo bwinshi bwo gushikana message. Utwo tunonko rero warashaka kuba bavuga kagatera kahita amenya ko ari warenganye cyangwa yasanga atari bo mugabo akabazi yuko ari ikintu mwavuganye muzo. Noneho ndangiza, ni byiza kumenya umukunzi wawe ivyo akunda n'ivyo yanka mukabiganira ko Yesu abampera umugisha. Ego murakoze cyane bakunzi bacu, mbega muranyuzwe. Turiho ku bwanyu, turabandanya kubasaba kubandanya kugira commentaire kugira ngo nimwumva n'ubundi ibyo mushaka mutarabironka neza mubandanye kubitubwira mubicishije muri comment kugira ngo mubashe kuronka ubutumwa mwumva mwifuza. Murakoze cyane. Twagomba dusabe Apotre Jean-Marie Vianney kugira ngo atubwire akajambo kanyu. Murakoze cyane. Kintu cya mbere numva
reka dukunda gukoresha ngo nakajambo ka nyuma ariko je keshi maze gusanga atarakanyuma kuko barakugura ibindi biganiro ko ejo twagiye tuvuze ngo tuvuza akanyuma narinzi ko birangiye ariko urumva byakoze ikindi kiganiro rero dufate ko atarakajambo kanyuma ahubwo tuvuge ngo tumusabe avuge nk'ijambo twavuga rihagarika kino kiganiro no musi ngaha kweze tubandanye basi ubutaha cyanye twumve ikintu cya mbere ngomba kubanza gushimira umuntu yashyizeho televiziyo ya Mijo Talent kuko ariko arafasha abantu benshi mu buryo butandukanye ubu hariho abakobwa n'abahungu ariko arubaka imitima kandi abafasha ngene bazotorana neza cyo ni ikintu cya mbere ikindi nibaza ko noshimira cameraman uburyo yitanga ndetse n'abajournaliste nawe urimwo n'abandi tutari kumwe ngaha rero abo nabo twabashimira ni ibintu bya mbere byiza biryoshe ikindi dushimira abagira comments n'abagira partage n'abantu baza gutanga izi linki ku bandi kandi bakanabumvisha kuzikunda hanyuma n'abazironka bakazumviza bakaziha umwanya ndetse bakaja gushira mu ngiro n'ibi bintu rero abo nabo twabashimira ikindi ndangize mvuga ngo Imana nye n'amahoro yashizeho no muhora ishishikare kudukoresha no kubakoresha no kwagura kugira ngo ibiganiro bishike kure kandi bishikire benshi bifashe benshi hama abantu baze bagire intahe cyanye ingo nziza n'amahitamwe meza babikuye kuri no biganiro ikindi turangize dukengurukira Imana datarugira byose yaduhaye umuco mwiza kandi twishimire n'ikicaro cyiza yaduhaye dukoreramo ndetse byose bikagenda neza amen. Ego nanje numvise no bashimira ndabashimiye nanje ku mwanya udasanzwe mwashoye kuduha kugira ngo mushoye no gufasha abakunzi bacu nkuko bari babidusabye turabashimiye natwe bakoze cyane. Ego bakunzi bacu mbe mwumva mugowe neza ibyo mwadutumye twaye tubikoze reka mubandanye kudutuma n'ibindi turiho ku bwanyu bye bye.